wa kabiri umugwi ni uwurongoye inama musenyeri arongoye inama y'abepiskopi katolika mu Burundi. Umugwi wa gatatu ni abaserukira amadiyoseze isangiye intara y'Ubutumwa province ecclesiastique de Bujumbura, amadiyoseze ya Bubanza na Bururi. Umugwi ukurikira ni abaserukira ayandi madiyoseze asigaye Gitega, Muyinga, bigaragara izina rya diyoseze ya Muyinga, Ngozi, Rutana na Ruyigi. Umugwi ukurikira umugwi w'abepiskopi w'Ubujumbura bose. Bagakurikira abepiskopi n'abamuhagarariye mu mavikariya ane. Acara kugira ibindi biseke cy'umusaseredoti aserukira umuryango w'abasaseredoti b'imvumira, aserukira abasaseredoti nabonye Padiri Dieudonné Niyibizi, akurera bene Pawulo ni kurera Eduardo Nzambimana, userukira Bihebeyimana Bikira Mama Devagata Nzeyimana arongoye umuryango w'ababikira bene Mukama. Hagaca kugira rero imigwi y'abakristo barayike Vikariya ya Buhonga, iza guserukirwa n'umushingantahe Marcien Manirakiza ari mu nama nkuru ya paruwasi ya Rutongo, abaserukira Vikariya ya Buhonga. Vikariya ya Buhonga iserukirwa n'umushingantahe Yosefu Manirakiza, akaba ari mu nama nkuru ya paruwasi ya Uganda. Ashike Vikariya ya Saint Michel iserukirwe n'umushingantahe Deogratias Masabo, arongoye inama nkuru ya paruwasi ya Jenamundi. Ya Buhonga ni Marcien Manirakiza. Vikariya ya Nibosha umupfasoni Devota Asingwa ashike. Guserukira communauté nouvelle ingano bisasa urubuga rwa Yedosaite yabaserukiye
akaririmbo ariko ahitangaje ko ibi bitabo byaza kugurishwa aho hanze abakristo bakeneye amafaranga make y'ibihumbi 10 turakoze.